ubwa mbere iyo ngingo ifashwe muri context imeze gute, context no kuvuga ibihe bimeze gute. Ubwa mbere no kuraba niveau y'ubukene abarundi baba bafise. Abarundi bari mu bihugu bikenye, ibihundi bihugu bikenye nta ubideha tuko turangene twinanata, kandi uravya amahera amadolari ku munyagihugu ngene ari make, ukaraba todo pauvreté abarundi barenga 60% ni benshi. Haro n'indi indicateur abantu baranza kuramu nka benibi bayita mu gifaransa taux de possession d'automobile par ménage. N'abarundi bangahe bafise imodoka yabo, uravya abarundi mu gihugu ngene bangana imodoka privé bagiramo, ico radukira ko ndazi mu biharuro ni nto cyane. Hanyuma hariho ico bita geopolitique hari ubu mondial ishobora gutuma n'ibitoro bibura mu misiza ikazimba, muramumva intambara ziko ziraba hariya. Hanyuma dufise intuze igitoro kira birashobora kutugora mu misiza, ahubwo twosaba leta kwitangura kwitegura nkuko vyigeze kuba abisumbire gato igihe haba ingwano yo mu kigobe 90 igihe Saddam Hussein yari ateye Kuwait, byarateye ingorane mu bintu by'igitoro hari 90. Ubunyi murabona iyo ntambara n'ibiki ntitwintacho tuyifise ko tuyivuga ko ingaruka zishazize igikurikira tware muri mu gihe cyo kuranza ubutunzi. Umunwa wose uronka ufungura abarundi bave mu bukene bagire gute, bategeza kugira utugambi dutoto to kwiyangunga, ico bita petite moyenne entreprise. Hanyuma gacuraba ingene amabisi ari maki asanzwe akora yatwara abantu n'ubusaza bwayo benshi 70 usanga ku mabisi, kandi na Otrako nta mabisi leta ifise icifasha kugira ahantu amabisi adashika ahashike, ku buryo kugendera mu mabisi bavuga bati amabisi agenda aratembera hose ashikana abantu hose, n'uwo murongo uhave uko umurongo ku mabisi utwara umwanya mu vy'ubutunzi. Hanyuma ikindi Bujumbura n'umugwa mukuru mu butunzi, umugwa mukuru w'ubutunzi urabera nk'ibikorwa vyinshi by'ubutunzi, abantu bakaba na benshi niko bimeze n'ahandi. Umugwa mukuru w'ubutunzi n'ubutunzi nyene n'ugukora muvumo usanga ari nyinshi. Hanyuma uravye rero ingaruka naho nuko tubura tuti uravye ingaruka ubwa mbere ho mu vy'umutunzi ukwiyunguruza kw'abantu, kuzamura ubutunzi bw'abantu kwakiza mu bukene, kwiyunguruza bigiye kubigorana mu mugwa mukuru w'ubutunzi umva ko ari kibari kibazo. Ikigira kabiri mu Burundi dufise ico bita taux de salarisation ntoyi, nukuvuga abantu ushobora kuba bahembwa imishara mu nzi bakora ni musi iracari musi ya 10%. N'abahembwa benshi imishara usanga ndashobora kubatuma. Hari ibikorwa rero benshi abantu baza barakora kugira bareko bo kwisanasana. Ntituvuze imiryango ishobora gushiba niyo ngingo, bagenezo, abashoferi, abakorera amashira hamwe azidandaza, abamekanisiye bazikora, abadandaza ama pièces de rechange, yabazo n'ibintu vyinshi abazo. Hari ibintu ijya ni circuit mubuza muri economy kubera circulation monétaire iri kirasiki ni abantu ariko barakungene babaho kubera ibyo bariko barakora. Ibintu bigiye kugabanya ico bita circulation amahera gusirikira mu bantu. Hanyuma ikindi n'amahempo n'amataxi batanga nabo nyene baragura ibintu barakora ibintu hajya amahempo bijana ni menshi. Hanyuma amakredi abantu usanga baratse ingurane kugira baronke zijya tugucaira amamoto abajira gusena bakutude ntijya byose ibintu bashobora gukora amakredi kuyasubiza bayatanze utakiri kurakora neze. Iyi riske yuko ashobora kuba ubusuma, umutekano ugahamagara ubwicanyi, raketaje abantu bakaturara ku mugono urenganye bagufata kace bakagira iki kubera abantu babuze isagadirizo inda igumibaka mugabo ariko badere mugabo biragoye byose ni kintu ushobora. Hanyuma ikindi naco nuko myati abantu droit de circuler, uburenganzira bwo gusirikira mu gihugu cose burakurwa n'ibwirizwa shingiro, n'ibwirizwa shingiro nibyo riburekura. Hanyuma kandi niburekuye rero twumvira yuko abantu bose bari kure kwidegemvya kuko nibyo ibwirizwa shingiro rivuga. Hanyuma ikindi tuvutanye makenga nuko tuvuga tuti hari ibintu tubara tuzimbega none
abantu bazati bose bigenda gute mbega kuja kugira contrôle technique ho byoce bigenda gute mbega ama station kwazara buri gitoro hari gitoro age bobuza guti ntuhonyora yakuja kurodera igitoro mbega amamodoka agiye mu makomine amwe hirya yonyene ho ntagiye kurunda nayo nta magisida yoberayo mbega abazifise mu kuziyo bazibika bozibika he leta abarundira ikibanza bazishiramwo canke boja kuzita kandi arizo baguze atate kuri buze umuntu gutunga ico kintu so itego ritubuza gutunga ibigwanisho mu bamenaje hanyuma ikindi ni taxi voiture uravye ingende nayo ibizimvye kuruse yari ruturu y'ahantu usanga irenga ibihumbi 10 abarundi baronka ibi bakorera ibihumbi 10 ku munsi bangana gute none ibyo mu micima bikoreye yo bashobora guca avide placement gusa bikaba bibaye ukaraba ababa muri muhariya ntibashobora kugendera bene bo mu ntahangwa hariya kubera intuze amabarabara none ko atari mabarambona abantu bashobora gucamo ngo inyuma y'igisagara nk'uvuye kumuha aje ni moto acaca handi azunguruka azoze kugera muri ntahangwa igisagara niko kimeze abantu baca no muri Tanganyika hari ibintu bimwe ari uko nyine natere kigira hanyuma n'abaziguze baba baziguze bazikuye haja kuyabazicisha he mu kuzitwara nibazere yuko hanyuma ikindi bagize ni processus de décision no kuvuga ingingo nifatwa mu bisanzwe bwiza shingiro yabitomora hariho ibintu hariho amasegiteri singeno hita mu Kirundi hari ibintu kugira hafatwe ubigingo ni domaine de la loi n'itegeko risohora ibintu rero bijanye article y'ijana na 64 bwiza shingiro irabisigura neza ibintu bijanye n'umwidegembyo no kwitembera kw'abanyagihugu n'ibiki n'ingingo dushobora kubabuza kubera kumbure umutekano amara canke byose n'ibiki izo zifashwe bifatwa n'itegeko niryo ribifata ico gituma rero tuvuga tuti dumushikiranganje w'intwaro hari hagati mu gihugu afashe ingingo iciba ordonnance iza gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu na ryatuye mu nama nshinga amateka rivuga ati ingende ivya gusirikira vyogenda ngimba babonye ko ingorane ari nyinshi hanyuma ikindi naco ni ico cigwa bavuze cigwa cabaye cyo kuvuga amastatistike y'amaksida cyo sohoka abantu bakakibona ayo maksida yo muri ntahangwa ingene yabaye menshi uko n'ubundi ubagumije muri mukaza n'ubundi bagubije muri ntahangwa canke bakaguma hirya no naho nyene amaksida yoberayo suvuga ko amabarabara yaho yose yagutse canke niki nterano yacu ni twinterano duterereye ni tuvuga tuti nibasure gusansibiliza abantu ku bintu by'umuvuduko mu gisagara code de la route kivuga neza ko atamuntu arenza mu gisagara ca Bujumbura ibirometero 50 kw'isa 50 km hanyuma no kuraba ashobora gutwara imodoka urazi ko agakanywa abarundi tugakunda ugasanga ajya ma weekend nibika badavu manza bagize gute mu gitondo baraye mu biki bagatwara mu byo byose birashobora kubirazana amasanganya hanyuma rero ibindi ibipolisi baca bavyekipa habaye n'isanganya na gatoyi alcohol test basanzwe banywa inzoga baraguhana ngo vy'akaruriro wabure bararaba dogre amakamera de surveillance andi barayafise ni bisanzwe kuvuga ati kamera de surveillance hambiza ko tuti urengeje umuvuduko ugahanwa hanyuma n'amabarabara rero amabara kuyakuramo amanido pure amabara akamira neza bakayakura neza ko burya amabara baragira jamwe ibinogo cagira gute abantu baja gukatira ibinogo ugasanga biriko barahunga baracagira gute